more tracks today. Dutangwe dusenga aho itagora. Data turagushimiye ko turi kumwe natwe wabanye natwe umwanya mwiza dushaka uno mwanya. Turagushimira ko David mu rugendo rwose yagize yashitse amahoro. Turagushimira ko twese amahoro dukomeye kandi turagushimira Imana iza kubandanya kwa natwe. Turavuga ngo reka turongore mu mwanya wose ibyo tuza kuvuga dataniza byose uburyo tuza kuganira tuganire dataniza duhuza kandi mwanya mwiza byose bire kugira ngo icubahiro turana ikici wawe mu izina rya Kristo amen. Karibu. Nitwa David Nduwimana nkuko nabivuze ndabera n'ukuri umutima njiruzuye numva nuzuye gito ariko turaza kuva kuri aho Paul tuza ngaha ndusimengo bana indirimbo Imana izoduha bemazibiriye ukumva nibihe bishasha umva byo gutemba mu ruzi rwa Muhumuye. So ndashaka gushima Imana mu rugendo gushika ngaha ikintu nasingiye igihe kitari gito umva nabyifuje haize hafi imyaka 3 nifuza kuza ariko ari gihe ibintu bihinduka ntumenye igituma byabaye ariko ndashima Imana ko numva iki nicyo gihe cyo kandi gikwiye mu mwanya wo kubanje mu ngabire twaronse canke Imana yaduhaye nyene kuko ni yabihisemo nacyo twakoze cyangwa tubironke umva twavutse dukora ibyo turiko dukora twisanga igihe kimwe turi muri ibintu kanaka urumva kandi ari jambo reka cyo kugiraho numvise byo bundi zo yavuze mbeko mbandanya yavuze ngo muri bibiri ari bitabo 66 right agaca avuga ngo twebwe ngo turi bitabo 67 ubuzima bwacu urumva kaka jambo karamaze Imana igoreza yavuze ikintu gikomeye gose umva shaka kwimvira winjindani byina cubona ko nico twamagaye ko abantu bahimbaza Imana bidaciye mu ndirimbo gusa bidaciye mu melody meza n'amajwi meza n'umuziki upanze neza ariko bice n'ingene twe tubaho. Rero nk'umuntu amaze iyo myaka ari kure y'igihugu kuza ari byinshi cyane nshaka kuba narize byinshi bitandukanye ico no babwira bagakemana ibyo Imana yaduhaye tubazanire kandi nibaza ko ishengero ry'u Burundi izo kwakira kuri uwo mugisha genda bizi kandi sinkekeranya ari gihe wumva ko ari gihe geze cyo gutanga icyo gutanga atari uko ingabire ihari atari uko abantu bazi kubitegura neza bahari ariko ari gihe nyacyo muri yose hari ama ministeri hari ama organisation hari ama eglise wumvise ko ushaka kuza twagize ibiganiro twagize neza ko wanjye please dushaka ikintu cyose uzogira mukitwere ni kuvuga abantu biteze mu mwaka uza bashaka kuzoza no kuvuga iki nibisi ibintu by'iwacu gusa nukuri nakaje Imana iduhaye yamushaka kwamamaza igikorwa cyo mu Burundi mu mahanga kandi Imana ishimwe kuri ico kintu nagiye ko ndiga hanyuma gituma ndiga nuko yese igikorwa kirategurwa uko byavuze ijambo concert mu nyumvise rero nzo ndahari nk'umuririmbyi ama kubara bakurikirana ibintu byanje ariko nakunda kwigendana donc bandi kumwe na nouvelle génération muri bakoresha umudiho wa rap mu tazira Imana donc kuri uwo munsi ushaka kudekubra nouvelle génération ya hip hop muri gospel karibu cyane y'abajene benshi babikora neza cyane hama je ndagiye gusumba ku bwa diversité peut-être nimba naje imbere cyane nimba naje inyuma kuva muri ntegereje guheza gibana narahariwe mwataritse ibiganza n'uryohewe urabya ntazaba bahari bavuga ari bizarre kubona no big zoe hagati cyane intuze rero cyo kuba mvuga nti ingabire zose mu Burundi zirashobora gukorera Imana ku isi yose zirashobora gukorera Imana ngo Imana ishimwe ko mu Burundi no muco umaze kuza abantu bakamenya yuko ikintu cyose ciza gihari ngiragisha Imana icubara kuri ibyo nyene twigo kuvuga abantu batandukanye sibe gusa ari nani ma surprise menshi azoba hari kandi icyo twiko dutegura umuziki urahari uravuzwa ariko nta buhinga bushasha tuzanye umva ni kamwe mu mabuye menshi tuguma dushirako tunazi ko Imana yahaye ingabire umuntu wese zitandukanye kandi zose ziza kugira ngo zikomezanye kandi kuba cy'Imana
caguke kandi umubiri wa Kristo uhembuke. Nivyo Imana yaduhamagariye. Iki nacyo nibaza ko kizoba muri iki gihe tuzoba turiko dukora ibintu dushaka kuzofasha abantu hanze y'ibi turiko dukora mu buryo bundi. Sinzi ko ari tugeze gukora, nibaza ko turabyibuka. So nibaza ko navyo mu bintu tuzokora dushaka gushikira abantu bose bashoboka, ko biri mu bintu twasengeye kera cyane bashima turanagenda no mu bindi bihugu. Asenze nibuka nagize gusenga bana nakubitse seriousement cyane brand izuba rya Bujumbura riri terrible. Umva nibuka nasenze ariko kuvuga mwami Yesu, jewe shaka tugirane isezerano, ukazompezagira n'umukate nzokatagura udupande ndawusangire n'abandi. So ni kuvuga ico kintu nagisavye Imana, kandi uko Imana izogenda yagura mu buryo bwose, yana umukate ukuzozungana kwose tuzosangira n'abandi. Nimba tujya gato nakareba bavuga ngo hari ubumwe ibisato by'imbaraga zagufuka apana vangi. Anyways, nije voilà, c'est ça. So ni umutima vraiment wo gukorera, tuje kubakorera. Yesu ndacibuka umunsi nizana kwemereye ko kwari wewe Mana yanje, nivyo nezerwa cane. Tinde twese rero nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha, anyigisha kumusenga, bituma mpora ndezerwa. Nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Umuziki wo ngaha rero mu Burundi, umuziki wo mu Burundi ni ukuri ugenda neza, kuko nabivuze bwa mbere, Imana itanga ingabire ubishatse mu mwanya ishakiye, kandi Imana imaze kuguha ni ingabire. Ingabire iba iri package yuzuye, iba yuzuye kandi ikwiye, uko bimeze kose iba yuzuye. Rero abakenewe ko ijya package tuyugurura, ibirimo byose tukaza kuri beneficia tukabijyako. So gospel mu Burundi iriko iravansa kandi neza kuko mu byibaza, kuko umuntu wese afite amenyera nk'abantu psychologiquement turakunda kumenyera ibintu. Umuntu amenyera Apollinaire, amenyera Zoe, akundi umuntu ariko agira ntuzi akavuga bifata umwanya, kandi ifo kumenya ko bifata umwanya kugira ngo wakire ikindi kintu gishasha. Niko twe turemye tumeze nk'ibikoko. Inka iravyara hama akana muri 5-10 minutes gatangiye kugenda. Ariko umuntu avuka today akaba umwanya cyangwa ashobora gutambuka, ebana ni procedure. So ni kwakira ikintu gishasha mu bantu, niko tumeze. Ikintu gishasha cyose kiragoye cyangwa twakira, ariko gospel mu Burundi iratera imbere kandi ikigenda neza kurusha mu mubira mu byibaza ko bari hanze nibo bayibeneficia kurusha mwebwe mu byibaza. Narahariwe iyo ni indirimbo siko mu mshaka ngo n'imwe nanditse nkiri ngaha mu mwaka wanje wa nyuma ngira ngende. Nuko twabikoze muri conference twakoze muri live center, ari yaje abazungu bavuye muri Amerika bacavuye kubavuza ama trumpet, umva yari nka orchestra. Indirimbo yari nziza. Rero iyo ndirimbo ndayikoze ngaha, ngenda muri iyo sare turi muri gikorane gutya ndayiririmba mu Kirundi, muzungu atarambye indirimbo fo kwikora mu Cyongereza. So kuva umunsi koze mu Cyongereza atarambye kuba iki ndirimbo yanditse nabwiye indirimbo it's a full ni ntuzenya ni gospel, ni umva n'ubutumwa bwiza bwuzuye. Donc ni kuvuga uwizeye cyangwa tizeye arisangamo. Ni kuvuga ikintu tuje gukora, tuje kwamamaza Kristo, umuvuga ingene Yesu aharira, Yesu agira neza, Yesu akunda, Yesu abohora, Yesu yitaho umwe wese, umuntu uko ameze kose. Hama umutima w'igikorwa rero kugenda afise abantu bandeze, umuntu nka Apollinaire, Apotre Apollinaire ni umuntu yandeze jewe. Apollinaire niyo muntu yampaye opportunité yo guhagarara kuri podium, anyemerera ndirimbe peu importe amaswata nshobora kuba nakoze uwo munsi ndavyibuka
umunsi yapane yanyemereye ko je ndongora louange kuri eglise bamaze kuva kuri vivant yarandetse kujya kuri podium acaja kuguhagarara inyuma ntazi ibyo nza gukora atarambira petit yuko nabana okay uko ubandanya jendi nganzo gufasha ariko shaka wewe ubandanya biye usanga ko ari n'umuntu yakoze nibaza ko Imana yakoresheje kubaka ubuzima bwanjye no kuvuga muri ama concert umutima wayo harimo kurekonesa abantu Imana yakoresheje cyangwa umuntu ashika hageze uyu munsi cyangwa music si just abantu miranga ni ma family ni famille yanjye urumva niho nimuhira kubera Apollinaire sukundira gusa muziki no mu buzima busanzwe twarabanye imyaka itari mike so no kuvuga nimuhira urumva ndishikira urumva bala so muhira ni muhira kuko nimba yibyo kuba twiko dukora bitandukanye no kuvuga iyi ni intango y'ibindi bintu byiza bigiye kuba kuko nta n'imyaka 10 izosubira kubaho nagarutse iwacu twatego tuvuga si konsere gusa ari byinshi cyane dushaka gukora iwacu aha muhira kandi tuzorikora neza ndabizi kuko mu kintu je nkora iminsi yose ijoro n'umurango muri bajya abazungu ebana Imana yadushize imbere yana baguma iminsi yose bana Burundi kugeza aho baranyise ngo Burundi Day je hariye bavuga Burundi Day mwanike message email cyangwa ko present ahantu bavuga Burundi Day kuvuga yes gumuvuga ubwo nyene urumva so nuko abantu batazi ko nito Nduwimana muri yo style bazi ko je nito Burundi Day urumva so ukuvuga icyo ni ikintu cyiza kuko abantu benshi cyane ntigeze nibaza bacata kubugorenga Burundi aho buri ari ibibazo byinshi bambajije bijyanye n'Uburundi ku buryo ukabona nyende bari ko bashaka kumenya umva bambaza ibintu byinshi byakera byose by'intambara zose kuko baciye bagenda gusoma baraye ibintu byinshi ukabona quand même c'est bien ko bariko biyegesha gushaka kumenya iki kintu nawe wowe ubizana ukabwira tugendereye so nibyo rero nibaza ko amaherezo yo mu inzira niho Imana ngo yigitangaza nibaza ko kugeza uyu munsi sinditora ndi muri eglise y'abantu bashika igihumbi abona eglise yose ndavuge muri ubu buryo eglise yose kwingana bose kuva kwa mbere ku banyuma abazungu nisanga ndumira buri jeje nyene sivyo gusa bacabangira kuba umudirecteur wa musique team y'abantu 30 na ushizemo n'abantu bagira sound bose hamwe ni 45 c'est donc nigenda barongoye kandi ari ama system nibaza ko ari ibintu tuzoshobora kuvugana n'abayiji batandukanye byo kurongora ingene rongora ama teams atandukanye kujanye n'imiziki cyangwa eglise ishobora guhembuka bien ingabire zose zikuri atari umuntu umwe gusa aririmba ama dimanche yose batuzorifashanya so kuba ndihajya kuko igihe baza kubingira ngo nigenda bigira ni ikintu cyananiye gutahura kavuga why urumva ikibazo cyane cyane kubera iki jewe urumva so umupasiteri atarambwira kubera twizeye iki muri wewe cyo cyonyine kandi umva amashinga y'abazo kuri uwo umupasiteri baba warabyize baba bafite ama diplome ama PhD so nivyo je nanje na diplome cyangwa PhD ya ntuze PhD ya theology mfise I don't have it se kucyo nkako kajyo rero guhagarara imbere y'abajya abantu sikurongora gusa kurari na louange na adoration muri eglise y'abazungu so byaramfasha umwanya wo kwiga so kwiga gusa yana gucisha bugufi kuko nakintu nasanze ikintu cyambere gicisha mu bugufi si kugenda ufukana no kwiga birakumanura ahantu kumva umengo wapfa gucika ikijuju mu maso y'abantu ariko ubu umuntu akomeye kuko umva narafashe umwanya wo kwiga nafashe umwanya wo kubaza ibibazo kandi mfise ibyo nshoboye navuye ngaha nzi kuvuza gitara nzi kuririmba ariko naricaye hasi ndabaza ni gute ibintu bikora ibintu byogenda gute nukuri vraiment ndashima Imana ingene abantu bambayeye abana beza barangiriye nuko Imana bakoresheje vraiment bansuka ku buntu tangaje bwo kumfasha narakubise amaswata menshi ndiko ndiga ariko narashitse ahantu sinigeze nisuzwa cyangwa ndabihebe cyangwa n'umengo y'abana nabiheba na kare sinumwa bisa ariko n'umengo I have something ari kintu Imana yashyize muri jewe abandi bantu bakikwakira
so nuko nibaza ko ni muri iyo procedure naho tuzotangurira kugira ngo dushobore gufasha abandi byose umuntu yize n'ukuri Imana yarakoze ibintu ntigeze nibaza mu byiyumviro byanjye. Hari igikorwa cya wikea si ikintu gitanguye umunsi nanjye turakorana nawe yarabizi. Ikintu cyatangiye kuva kera ibanga gukorana n'abantu bake rero ubu ngo si ibanga of course, ariko ubu byabaye turiko tubishyira ahabona. wikea ifise amantu nzenye menshi. We care for young people. We care canke twitwararika gwaruka, twitwararika abakenyezi, twitwararika ingabire zitandukanye, tukari ibintu byinshi cyane siko. Rero arukumwe twatangiye gukora rero biri mu bintu turiko dushaka cyane babwiye muri mission nibaza ko Imana ikwira ntahunze kuzana aho Imana ishoboza gushika cyangwa abantu ushikira kubumvisha ingene twebwe abarundi dufise ubutunzi bwugariye muri twebwe. Rero nitwitwararikanye tuzoshobora gufundurura uduseke cyane kuvuga ni mu mutima wo gushyigikira no gufasha abantu batandukanye, kandi nibaza ko kugira ngo ndabivuze nihagera ko tubikora tuzabamenyesha hama tubikorane twese. Icyo nshaka kuvuga rero siko turiko tuvuga gufasha abaririmbyi, ariko nashaka sinzi nimba ubutumwa buzoshikira abantu bafise aba business people, abantu bakora bafise business, abafise ama organisation atandukanye. Nibaza ko ni kubera sinzi ko ari kutamenya canke sinzi ko ari kwirengagiza canke sinzi ko ari kugenda buke buke. Abantu bakunda kugenda buke buke ku bintu bimwe, ariko nibaza ko dukwiye kuva mu box twacu tugahagarara washimye ikintu cyose n'ikirango tukavugana tugakora amastrategy y'ingene dushobora gukorana n'abantu batandukanye, kuko ibyo ni ibintu nibaza ko je personnellement siko aho ndi acanga aho mvuye nabibonye kandi ndabyicaramo ukabona ingene abantu bafise swata amafaranga cyangwa ikindi kintu baza mugakolabora hamwe ikintu kigakorwa neza, kandi ibi ni ibintu byose biza bituma ingabire nyinshi zaguka, bituma ibyo turiko dukora bishika kure. Kuko ari igihe mujya gusaba abantu soit sponsor cyangwa iki bamwe kumwe gusa barabitahura cyangwa abandi bakavuga ko batabitahura, ariko ofu barabitahura anyway, so bari kwigisha sinzi ko kwigisha cyangwa iki, ariko nibaza ko mu gifaransa nakivuga nayo mbabare kino reste rien non, okay. Kandi muri business ikatuvuge business gato siko araba gufata ama risk, kandi niba ari risk nziza tubaza ko ari mbi, ariko ni nziza kuko weshyuye umunsi isiyeshyuwa ko yabaye, ariko nibaza ko ni process ni progress wagize ikindi kintu uzokora next. So hari ibintu byinshi nibaza ko ushaka kuzofashanya mu gihe abo bantu bazohaguruka akikora mu mifuko bafite amafaranga cyangwa uburyo bwose buhari twokorana neza ibintu bigashika kure cyane kandi bigasa neza, kuko nibaza ko tuva mu tuntu tudogo tukaja mu kintu kiri international. Abarundi n'ikirimi cyacu by'amandirimbo ikirundi muri Australia abo Yesu yagiye muzungu akaririmba niba ashaka kubigira gutyo so turashaka gufata ibintu byacu tukarutwara ahandi kandi neza bisukuye bisa neza.